uyu munsi isi irageramiwe cyane. Sinzi yuko muvyibuka hari hirya y'ejo hariho umugera wa COVID-19 wasize uhekuye abantu benshi barasize ubuzima, abantu benshi barahaburiye akazi kuko murazi yuko birukanye benshi ku buzi bwarugaye kuri bamwe. Nibaza yuko amabi yayo mwayumvise aho wowe uri hose kw'isi. Uyu munsi rero hataye ko ubundi mugera, abantu na cane bo ku mugabane wa Afrika baba bariko baragwana n'ubukene, baba bariko bariruka muri ibi na biriya. Rero iyo amagara abakitse, bya bindi vyo kugwana n'ubukene uca usanga bihagaze, kuko igikomeye cyane utegerezwa kumanza gukora no kwivuza. Kuri uno munsi ubu tuvugana rero, umugabane wa Afrika cane wa Afrika wasubiye kubangamirwa n'iyindi virusi. Iyo virusi irabiciye biracika kandi mu kanya gatoya. Uwo mugera mvuga ni umugera bita monkeypox. Nibaza yuko mumaze kuwumva, mu gifaransa bawita ngo variole du singe. Mbega iyo ngwara imeze gute? Mbega iyo ngwara yandukira gute? Twokwikingira gute uwo mugera? Twoyivura gute? Mbega hariho uburyo kinyafrika twokwikingira canke twoyivura? Yes, uburyo bwo burahari. Nkuko mubizi, Imana yaraduhezagiye, iraduhezagiza isi itunze. Ndavuga muri Afrika. Muri Afrika dufise sous-sol itunze ubutunzi bwinshi cyane gose kw'isi. Kandi burya Imana mu kudushira muri Afrika ntiyihenze, naho bamwe usanga barihebuye, ugasanga bariyakiye, ugasanga umuntu n'umukene ariko ugasanga yariyakiriye, yaramaze kubona yuko azopfa ari umukene. Ariko ku bwanje ndavuga nti igituma Imana yadusize muri Afrika kwari kugira ngo tubeho nk'abami n'abaherezi, kwari kugira ngo tubeho nk'abatunzi. Ariko gushika ubu hariho abanyafrika benshi batabibona, hariho abanyafrika benshi badafise umutima wo kuvyakira. Ariko rero novuga yuko ari ugusamara, bagasamazwa n'ibintu byinshi egome batisizemo ariko batewe. Basogokuruza bacu rero bari babizi ibi byose. N'uyu munsi hari abashaka gutwara iyo patrimoine tuba dufise kugira ngo ntituzogire aho dushika. Aha uno munsi ndabizi yuko kino kiganiro gishobora kunteranya n'abasenzi bamwe basenga, tubabwiye kwivuza amababi canke ibiti canke imizi y'ibiti, baca bavuga ngo uyo muntu ariko aratubwira ngo tuje mu mashetani, ngo aratubwira ngo ducumure ku Mana, ngo mbirizi umuntu ibyo atuzanyemwo. Urumva bavuga ngo uwo muntu arungitswe na shetani, hanyuma bagaca banyiyumvira nabi. Ariko mumbabarire kumbure ino video ndayikore canke kino kiganiro ndagikore, ibi ndiko ndavuga birashobora gufasha bamwe. Ndazi yuko bidashobora gufasha bose, ariko hariho bamwe bishobora gufasha. Nivyo tugiye kurabira hamwe rero muri kino kiganiro. Jewe ni Jeff Habyarimana nkuko vyama. Ndaguhaye ikaze, nkaba ndagushimiye kubana natwe. Nongera ndagushimira ko uciye ukora subscribe kuri ino channel yacu Kuziko, hanyuma ukongera ugafyonda ngaho kunzogera kugira ngo tugumane. Ivyo tuvuga ni byaba bikuryoheye, ufyonde like kugira ngo ibiganiro bishikire abantu benshi babaho. Hanyuma ni wagumana nanje gushika aho kino kiganiro kiza guherera, ndizera neza yuko ushobora kumva amababi y'igiti ashobora kugufasha kugira ngo ushobore kwifashisha. Kumbure imiti yo kwivurira yashobora kuba iri kure, hanyuma ugashobora kuzurifashisha amababi y'igiti kugira ngo ushobore gukira. Murazi yuko
ibiti byinshi ngaha dufise muri Afrika ni ubutunzi bukomeye cyane, ni imiti. Urabizi kugira ngo bashobore gukora imiti bayikura mu biti imbere yuko bagenda kuyitransforma hariya mu malaboratoire. Let's go. La variole du singe rero canke monkeypox ni umugera uriko urabica bigacika ngaha muri Afrika iwacu, naho murabizi yuko umugera wadutse ahantu urandukira, kuko iyumvire gatoyi ndashobora kuba ndawugwaye hanyuma ariko ntaragira ikimenyetso icyo ari cyo cyose cerekana yuko umugera ndawugwaye, hanyuma nkaca mfata urugendo nkagenda nko muri Amerika, nkagenda nko mu Bushinwa, nkagenda nko muri Europe, nkagenda nko muri Afrika du Sud, urumva ukagenda hariho hose, urumva ubugiye utwaye uwo mugera washobora gushika hariya ugasanga uwo mugera urawufise, ni ukuvuga yuko wandukira ahandi hantu henshi ku isi. Ubwo naho tuvuga ngo watanguriye muri Afrika, mu minsi zoza uzosanga ahantu henshi ku isi hatandukiriwe bivanye n'icyo kintu mpejeje kuvuga. Uyu mugera wa monkeypox uje inyuma y'umugera wa COVID-19 coronavirus, aho murabizi ko wabiciye bigacika ugahitana abantu benshi hari mu mwaka wa 2020. None uwo mugera variole du singe canke monkeypox wandukira gute? Tugomba turabe uburyo bwa mbere uwo mugera wandukira nkuko twabivuze hariya mu ntangamarara. Uburyo bwa mbere rero iyo ngwara yandukiramwo ndabisoma mu Gifaransa hanyuma ce tugerageza kubivuga mu Kirundi, ni transmission animale à humaine, ni kuvuga yuko igikoko candukiza umuntu. Aha rero baravuga ngo principalement par contact direct avec le sang, les fluides corporels, les lésions cutanées, les muqueuses d'animaux infectés comme les singes, les écureuils et certains rongeurs. Uravyumva muri no ngwara yuko iva mu bikoko bigwaye bimaze kwandukirwa n'iyo ngwara bikaja ku bantu, ni kuvuga yuko harashobora kuba contact y'amaraso, ni cagiye ushobora kugenda ukitirita ku gikoko kigwaye, murumva yuko muhamuhuje amaraso, muri ico gihe ucugwara. Mwavyumvise les fluides corporels, les lésions cutanées, aha twovuga nka kurya usanga ari hariho icuya, ahantu hariho icuya murazi yuko hari igihe haca horoha, canke nka kurya kuntu igikoko gishobora kwasamura, sinzi ko bavuga igikoko kwasamura kikagucira ko tujya tuntu tuya dute tuba tuvuye mu kanwa, aha urashobora kwandukirwa. Ibyo navyo rero bikaba ari nk'inkende, utwo dukoko tukaba ari nk'inkende n'utundi dukoko dushobora kwandukiza abantu. Ubu bwari uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri nabwo umuntu ashobora kuronkamo iyo ngwara, hariho ngo transmission interhumaine, ni kuvuga yuko n'umuntu ashobora kwandukiza uwundi. Naho nyene bavuga yuko ari par contact direct avec les sécrétions respiratoires. Mwavyumvise sécrétions respiratoires ni nka kwa kurushobora gutsebura ukamucira kw'amate, umuntu ukamucira nko mu kanwa, nko mu jisho. Muravyumva yuko mwa mwinjiye en contact cyane. Hariho les lésions cutanées d'une personne infectée, les lésions cutanées d'une personne infectée des objets récemment contaminés. Baravuga ngo la transmission peut être également se faire via des gouttelettes respiratoires lors de contacts prolongés face à face. Mwashobora kuba muri kumwe n'umuntu mukagumana umwanya muremure, murabizi yuko urashobora kuba ari nk'umugabo n'umugore, umugabo arashobora kuba yiriwe nk'iyo hirya, iyo yiriwe hanyuma akaza ku mugoroba ugasanga murasomanye, ugasanga muraryamanye. Muri ico gihe kwa mwaranguye nk'amabanga yabubatse kandi mwamaze umwanya muniniya hamwe, muri ico gihe umuntu arashobora kwanduza uyundi. Sinzi yuko mwabyumvise. Hanyuma rero urashobora kuba uri kumwe n'umuntu agwaye mukagumana nawe nyene umwanya muremure, muri ico gihe umuntu arashobora kwandukirwa. Muravyumva kandi yuko nk'imibiri ikoranye ko umwanya muremure, ukuvuga yuko ugwaye n'utayigwaye imibiri igakorana ko umwanya muremure, umuntu ashobora gufatwa.
akarorero kandi notanga ntimukoresha ikiyiko canke ifurusheti ugasanga iyo furusheti yakoresheje umuntu agwaye hanyuma umuntu akomeye agatora akarisha ya furusheti atayogeje murabyumva yuko umuntu igihe haba habaye contact y'amate y'umuntu agwaye n'umuntu atagwaye murabyumva yuko umuntu ashobora kwandukirwa. Hariho rero ibica bikurikira bakavuga ngo ibimenyetso by'umuntu ayigwaye. Ibimenyetso by'umuntu ayigwaye navyo turabisoma mu gifaransa nyene les symptômes initiaux no kuvuga ama symptômes abahari. Hariho la fièvre, hariho mal de tête intense, hariho adénopathie, ni ganglion lymphatique enflé, douleur musculaire na fatigue. Hariho ikindi ca kabiri éruption cutanée, hani mu mwanya wa kabiri ngo commence généralement sur le visage puis s'étend à d'autres parties du corps. Les lésions évoluent en mucule, papille, vésicule, pustule et en fait croûte. Aha rero ubonye ibi bimenyetso reka ndabivuge mu Kirundi, ubonye ibimenyetso woca wirukira kwa muganga, woca wihuta kugira ngo wivuze. Ubushuhe mwabwumvise, fièvre, kumeneka umutwe, ukavyimba mu kwaha ukagira amaganglion, ukumva ububabare mu mubiri wose, kuruha, fatigue. Ibiherehere ni ca gihe biba bitanguye gusohoka ibihere, ukabona ibihere biraje bitangurira mu maso hanyuma bigatera bigwira bigakwira ku wundi mubiri wose. Uko rero iyi ngwara woyirinda, prevention, nuko bashobora kugutera urucanco. Ubwo n'ubwa mbere. Ubwa kabiri naho nuko umuntu yogira isuku nuko twoza turakarabana cyane cyane iyo twahuye n'abantu, muravyumva, ugakaraba, koga neza, canke ukareka kuja en contact n'abantu. Byukuri umuntu ashaka kukuramutsa ukagomba ukamupepea kugira ngo ntihabe ukwandukizanya. Hanyuma hariho ikindi ca gatatu bavuga ngo gushira umugwayi aho abandi bantu badashika, no kuvuga ni ya isolement, ni ya confinement. Gasanga umugwayi agwaye muri ino nzu, mukamenya yuko muteza kumushira mu cyumba ciwe hanyuma akagumayo kugira ngo ntashobore kwandukiza abandi. Rero nakubwiye yuko nza kukubwira n'ukuntu ivugwa. Aha turatangura mu buryo bwo kwa muganga, ukuntu ivura. Bavura ibimenyetso ni cambere, baravura bwa bushuhe, bakavura n'ububabare. Nibaza yuko hariho imiti baguhereza, hariho n'undi muti baguha witwa antiviral, kuvuga umuti antiviral no kuvuga ni antivirus. Murabyumva yuko n'umuti ugwana niyo virus. Uwo muti nawo witwa ngo tecovirimat canke basize entre parenthèses tepox. Hanyuma baravuga urucanco ku bantu banduye vuba, no kuvuga wa muntu ataba arerekana ibiranga iyo ngwara, barashobora kumuha urucanco ugaca usanga rurabipfubije, uwo muntu agashobora gukira. Mwavyumvise ukuntu ingwara umuntu ashobora kuyirinda, mwavyumvise ukuntu ingwara umuntu ashobora kuyivuza. Ariko murabizi aha iwacu muri Afrika Imana yaraduhezagiye cyane, yaduhejagije ibiti, kandi ibiti kuva kera narindi basokuru niyo bivuzamwo. Aha rero nagomba ndakwereke kino giti bacita umualbaine. Sinzi yuko mukibona ngaha ku ifoto, ndizera neza yuko aho ushobora kuba uri hose muri Afrika kino giti gishobora kuba kihari. Ukoresheje rero umualbaine urashobora gukira neza, kandi ugakira mu minsi itarenze 3. Kandi muravyumva yuko biba byoroshe cyane. Hanyuma uwombaza ati mbega uwo mualbaine nawo bawukoresha gute? No kuvuga yuko urafata amababi y'ico giti, hanyuma ufashe amababi y'ico giti ukayasekura, hanyuma ukavugutira mu mazi, hanyuma ugaca woga, ugacumera nk'uwoga, kuko muravyumva yuko biba bimeze nk'amazi. Uca ufata koga hanyuma ukareka bikakumirako, musubira koga n'isabuni, urareka gutyo nyene. Hanyuma
hariho n'ikindi kintu abahinga mu buvuzi kama bavuze. Ano makuru tuyakura mu bavuzi kama, abavuzi kama bo muri Afrika. Baravuga yuko ukoresheje amababi y'igiti cyitwa umualbaini urashobora gukira neza iyi ndwara ya monkeypox. Nukuvuga iki? Nukuvuga aya mababi bayakoresha gute? Urafata ukamura aya mababi, hanyuma ukagenda ukayasekura, umaze kuyasekura ugaca uza uroga, ukayashira mu mazi, hanyuma uyasize mu mazi, amazi makeya atari menshi, hama ukaza uroga. Kumbure arashobora kuba ari mu maso aho byamaze gufata hose, ukoga mbere ugagomba koga n'umubiri wose. Dukurikije nyene ivy'aba baganga kama bavuga, baravuga yuko ushobora no gufata moringa. Moringa nayo nyene murazi yuko ishobora kuvura indwara nyinshi kandi barayikoresha cyane aho kera. Uvuga urashobora gufata moringa hanyuma ukayisekura, hanyuma umaze kuyisekura ukayanikira ikuma, hama imaze kuma ukaza urafata ukayishira mu mazi ugashusha ku ziko, hama bikabira, hanyuma ukazuranywa kujya kwicayi, ukanywa mu gitondo, kongera ukanywa no ku mugoroba, hama wisize na wa muti. Ibi rero baravuga yuko mu minsi 3 yonyene ucubona impinduka. Urashobora kubikoresha byose, nukuvuga ukoga, ukongera ukanywa na moringa. Nta ngaruka nimwe bifise, kuko murazi yuko mu buvuzi kama iyi miti bamye bayikoresha kuva kera. Na jewe ndamaze kuyikoresha kandi nabonye yuko by'ukuri moringa ifise ikintu gikomeye cyane ishobora gufasha mu mubiri w'umuntu. Rero ndabashimiye cyane kubona mwakurikiranye kino kiganiro kuva aho catanguriye gushika na kigeze. Nibaza yuko mwahumviye byinshi, na cyane bishobora kubafasha mu magara yanyu, bishobora kubafasha na cyane kugira ngo ntimushobore gufatwa, hanyuma kugira ngo mushobore kugwana na bya bindi muri ko muragwana, mugwane mukomeye. Kuko iyo umuntu agwana ari agwaye, iyo umuntu agwana agoyagoya, murabyumva yuko atoshobora kugwana neza. Nico gituma nashimye gukora kino kiganiro kugira ngo mushobore kuvyumva, kugira ngo mushobore kugwana n'iki kiza, kugira ngo dushobore kugituza ngahe wacu muri Afrika. Nishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi, murabizi yuko iki kiza ca monkeypox kiriraje ishinga cyabigarutse ko cyane. Byumvikana yuko agasanga ufise amakuru yari yose yoshobora gufasha abandi bantu, woshobora kuyatanga kugira ngo ayo makuru akiza abantu, ayo makuru ashobore kubafasha mu kwikingira no mu kwivura, hanyuma kugira ngo bashobore guhangana n'iki kiza ntigisubire kuduhekura nka COVID-19. Murabizi COVID-19 yaraduhekuye, benshi barataye akazi kabo, benshi barataye ingo zabo. Murazi yuko byabaye nabi cyane gose, twaciye mu gihe kiri dark, mu gihe cirabura. Nizeye neza yuko ku munyafrika wese ahari, nizeye neza yuko ku muntu wese ahari, ino video muza kuyihanahana, kino kiganiro muza kugihanahana kugira ngo abantu bose bashobore kumva ukuntu bashobora kwikingira, kugira ngo abantu bashobore kumva ukuntu bashobora kugwana n'indwara, kugira ngo ntitugwane n'ibintu byinshi. Muri Afrika turafise ibintu byinshi tuko turagwana navyo, urumva hiyongeyemo ibindi bintu biba bije kudutsinda muri vya bintu, biba biza kudutsinda muri za ngorane, bica bituma abantu bihebura, bica bituma abantu biyumva nabi. Byumvikana yuko utegeza gupartage ino video, utegeza gupartage kino kiganiro kugira ngo abandi bacumve, kugira ngo bavyumve, kugira ngo bashobore kubona uno muti. Kumbure urashobora kuba utawuzi uno muti, urashobora gufata screenshot y'uwo muti, hanyuma ukagenda ukereka abandi bantu. Ndabizi abantu bagukikuje hirya no hino barashobora kuba bawuzi, hanyuma bagashobora kukwereka ico giti kugira ngo ushobore kuvura abawe, kugira ngo mushobore kumererwa neza mu miryango, hanyuma kugira ngo mushobore gushika kuri rya terambere. Kuko ndizeye neza kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere nuko abakomeye, kugira ngo umuntu ashobore gushika ku butunzi nuko abamerewe neza, yisanzuye kandi mu mubiri wiwe hameze neza. Rero ndagusezeye, reka tuzosubire mu kindi kiganiro. See you, God bless you.